nivyo kwifumbire hari utubazo. Ifumbire naho dufise fomi ikora ifumbire nayo ikoresha ibiva hanze bimwe twita matière première. Iyo matière première igugwa amahera mvaburaya. Iyo tumaze kuvuga amahera mvaburaya tuca tugaruka ku kindi kibazo gikomeye, mbe natwe kugira tuyaronke ayo mahera mvaburaya twakoze iki? Ico rero ni kibazo rero abarundi bose tuteza kwiyumvira tukavuga tuti ahantu hose hava amafaranga mvaburaya twese tuhashira ingufu. Murumva rero yuko si kibazo twokwifasha twebwe nk'abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi gusa, ni kibazo c'abarundi bose bo kuvuga bati ahantu hose hava ifaranga mva makungu twese tuhashira ingufu, gutyo rero ayo mafaranga mva makungu aboneke turonke ifumbire nyinshi. Kuko tubajije fomi atubwira ati jewe ndiko ndakora ingufu zose mugabo amaiforo ndiko ndakora ari limite kubera uburyo budakwiye. Nico gituma rero tuza gushira ingufu, turiko turagira ingufu ku kawa n'icayi, mbere cangira ko nishura n'ikibazo kijanye n'icayi n'ikawa batubajije bavuga bati mbe ni kubera iki idasohoka. Turiko turaraba rero la bourse rero yagumye iduga gushika naho uno munsi igeze ku $8. Muribuka ikiro c'ikawa y'u Burundi yahora igugwa hagati $3 na 4. Ubu rero nibwo bwa mbere turiko turagurisha ikawa $1 zishika kuri 6. Ubu rero twagumye turonka abatanga amahera make, ariko ubu rero turiko turabara buruse ngene kuraduga tuvuga tuti tugomba twihagarare kandi turakabona twihagazeho, kuko ikawa y'u Burundi ubu kugurura amaofe ubwa mbere twagize twaronse batanga kuva kuri 5 gushika kuri 6 n'ibice 2. Turavuga tuti dufungiye ku gutanga 6, uda kweza 6 ntitumuha. Kandito ya mbere yarabanje irasohoka tukaba twagarukiye kuri 24 kwijana. Ubu rero twasuye kugurura hirya y'ejo baruguruye tukaba twanezerejwe n'ibiharuro baronse bavuga bati twaronse n'abashika kuri 6 n'ibice 8, twaronse n'ushikana 7. Ubu rero tugomba dufata rero tuti turabe ku bantu bose barenza $6 n'ibice bingahe gushika ku $7 bose tuce tubaha iyo kawa. Turizera nuko tuzoca tuva ku bice 25 kwijana twegereze hafi bice 60 kwijana. Murumva rero nico gituma dufatiye kuri ivyo, nico gituma nacenda babwira nti reka nce ngira ko ntanga n'inkuru nziza ku barimyi bakawa ko tuzobongera, kuko turabona yuko igiciro cy'umwaka cifashe neza. Ariko rero tukavuga tuti aho hantu rero hariko rava uburyo mva makungu twese turashinze ijisho, tukavuga tuti umurundi wese adufashe, kuko byaribonekeje yuko mu myaka yahera hari abarundi baca bikika hagati kugira ngo batume abarundi badashikira isoko, kuko nivyo tubishitse ko kubera iki ayo $6 arenga tuyashitse ko kubera twakoresheje ico twita appel d'offre ouvert international, gushika naho mu ambasade yose y'u Burundi hose bagize iyo appel d'offre. Muca mwumva yuko rero bamwe baramikinga hagati batangiye kubura ikibanza buke buke, naho tubona yuko bagifise ingufu. Murumva rero izo ngufu zose turiko turagira muri ico gisata tubasabe namwe muzibone, ntitubone gusa ingorane muga tubone ikiko kiravamo, kuko impera n'imperuka turagaruka tukavuga tuti umurimyi aronka iki. Murumva yuko rero izo nguvu zabaye zizotuma rero umurimyi yaba uwakawa yaba uwicayi yaba w'ikigori avuga ati koko inguvu nuguya nabize ndiko ndarima nzoheza rero nivune umusasi. None iyi fumbire otesha bimeze gute? Nagomba ndabamenyesha yuko iyi fumbire otesha nico kimwe na imbura, ikogwa na fomi. Imbura ni mu Burundi ni fomi, mugabo imbura muri Tanzania fomi baci bayita otesha, baci bakurikiza meme formule.
nuva yuko mu gifaransa bavuga ati le même teneur la même formule ya imbura niyo bakibaza gukora muri Tanzania, kuko bavuga bati ntitworinda kugira ubundi bushakashatsi tutangure ahandi maformule mashasha, reka tutangure formule ikora i Burundi. Nukuvuga rero yuko atuzaniye otesha yo muri Tanzania ni meme formule na imbura yo mu Burundi. Ivyo rero ni ibintu biri novuga atari bimwe byo kuvuga ati turibaza, ni ibintu muri laboratoire bashaka kuverifya bakaraba retenere. Ncangira ko rero mpumuriza abarimyi bariko bararonka ifumbire otesha, kiretse abayikora muganaho ntituzocungana, kiretse abayikora bahindura urutoki naye handiho ni meme formule ni meme teneur en élément nutritif. Mu Kirundi novuga nti ni ifumbire ikozwe kumwe, kuko ico twita ama pourcentage y'ama élément nutritif namwe. Ariko rero tugomeza kwijisha kugira ngo abayikora ntibave bahindura urutoki ngo duhave dusanga tuko turahomba. Iyo iri kwiraza turazi yuko itarakwira, nico gituma duca dusanga hariho imyidogo, hari bavuga bati ntirakwira, turabizi nivyo nikwiye. Ncangiraho nishura n'ikibazo c'abantu bafise ubutike bavuga bati ntitwategeza gutangura kuronka, nivyo, ariko iyo ibintu bikenye, iyo ibintu bidakwiye, imyidogo iraba. Ariko tuvuga tuti leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ahava amahera mva makungu yiyongere, kugira ngo n'ivyo dukora hanze vyiyongere, kuko mwarabonye utwigoro tuko turaba ku butare, aho kera tutamenya amahera avamwo, mugabo umwe ubu mwarabibonye kuri televiziyo baravyerekanye, aho twagendeye cyane cyane mu Kayanza ni Muyinga, mwariboneye yuko naho bahingura ubutare usanga hariho abantu 4 bafise urufunguruzo rw'ahabikwa ubutare baronse. Ubu rero turabona yuko kandi turizera tudakekereza yuko muri intunganyo nshasha y'amahera leta izokoresha muzobona yuko ubu bazoshiramwo amahera azobavuye mu butare, kuko vyaribonekeje yuko ubu bariko bashiramo ingufu ziboneka kugira ngo ubutare buboneka na leta iharonkere akoyogo. Mugibi bigasaba yuko twese ducungera kugira ngo ahantu hose hava amafaranga mva makungu twese tubone yuko ariho tuzeye ubukiriro, na cyane cyane ko tutokwizera bivuye hanze. Nta muntu numwe azotanga amahera ya gusa mva makungu. Amahera mva makungu atiza kuva mu maboko yacu. Nico gituma rero tuvuga tuti ntibe umwitwarariko wacu gusa, mugabo ube umwitwarariko mu Rundi wese avuga ati twese dufashanye kugira ngo izi nguvu turiko turagira, haba ku cayi, haba ku kawa, haba mbere no ku butare, haba no ku mavoka, izi nguvu zose turiko turagira ahantu hose hava amahera mva makungu kugira ngo koko zivemo umusaruro. Ariko murumva yuko ari urugamba rwa twese.